turavuga ibijanye n'ukwezi ko kuzuka kw'ivyapfuye. Amen. Iri jambo ryumvise ni jambo ryohera umuntu wese kumva ko ivyawe bigiye kuzuka, nta numwe atoba excited, nta numwe atonezererwa iyo message Imana iba yaduhaye. Ariko a chaque fois Imana ivuga ikintu, iravuga n'uburyo ico kintu kiba n'uburyo ico kintu kiza gukoreka. Rero mu rukurikirane rw'inyigisho zitandukanye muzogenda mwumva uku kwezi harimo kubafasha ukungene ivyo vyapfuye mu buzima bwanyu bishobora kuzuka, kuko si Imana gusa ibigiramwo uruhara, ariko kandi natwe hari uruhara tubwirizwa kugira ngo ivyapfuye bishobore kuzuka. Amen. Iyo dusomye akarorero Abami ba kabiri igice cya 5 baratubwira inkuru y'umugabo yitwa Namani. Namani ndi bazi Namani muri Bibiliya. Amen. Namani yari mu general, yari umusirikare akomeye mu gisirikare cy'Isiriya. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo yari afise umubembe canke imibembe. Même si yambaye grante n'abantu babona ari gitangaza, ariko indani muri we hari ikintu kitari kimeze neza. Hanyuma agakobwa bari baranyaze karamubwira ati wacu hari uvugishwa n'Imana, kandi amwe uja kumuraba arafise inyishu y'ikibazo cy'iwabo. Tuko turavuga ibijanye n'ukwezi ko kuzuka kw'ivyapfuye, tuko turavuga abantu bagiye kuba inyishu z'ibibazo by'abantu. Aramubwira ico kibazo ufise hano mu gihugu, naho mufise inzuzi nziza, mutunze, mufise igisirikare gikomeye, ariko ico kibazo ufise inyishu yacu ifiswe n'umuntu wiwacu, ifiswe n'umuntu w'Imana. Tubona inama yagiye kumuraba mushiriye ingabirano nyinshi, amakositimu, amafaranga n'ibiki, ariko Elisa aramubwira ngo genda wiyobagira hariya mu kidengere, hariya muri Yorodani. Aravyanga ati hariya muri biriya biziba nja kuyobagira nshaka iki, iwacu nta mazi meza ariyo. Ariko aramubwira ati si bijanye n'amazi, ni bijanye n'ijambo ry'umuntu w'Imana akubwiye. Uyu munsi nshonza kuvuga ko cyane ibijanye n'ijambo ry'umuntu w'Imana. Vuga ngo ni bijanye n'ijambo ry'umuntu w'Imana. Vuga ngo ni bijanye n'ijambo ry'umuntu w'Imana. Namani aragenda abikora nk'uko ayimubwiye. Birivuga ngo avuye ku nshuro y'indwi yari afise umubiri umeze nk'uruyoya, yari afise po imeze nk'iy'umwana akiri mutoya. Ukuzuka k'umubiri we wari warafuye ko wari ufise imibembe, vyasabye ko yumvira ico abwiwe kandi akagikora. Namwe birasabwa yuko amajambo y'Imana mugiye kumva muzoyumvira hama mugakora ico ababwiye gukora, niho muzokwe experimenta ukuzuka kw'ivyapfuye mu buzima bwanyu. Numva amene yanyu muri kiro kibanza, numva amene yanyu muri kiro kibanza. Ikindi kintu gikomeye cyane uyu munsi ngiye kuvuga ibintu bibiri bituma ivyapfuye bizuka, ibintu bibiri bituma ivyapfuye bizuka. Iyo ni principe ihari dashobora gukugwaho, yakoze mu bihe vya kera kandi no muri bino bihe nayo nyene iracari novuga valable, iracakora. Ni ibintu bibiri nivyo giye gusangira namwe, muramaze kuvyumva kenshi, mugabo reka uyu munsi kongera novuga tubinoganze, aho ubuzima bwawe busura kubitambukiramo no kubigenderamo, haba we experiment kuzuka kw'ivyapfuye. Ndashaka nabwira ikintu kimwe yuko turi hano mu inosi nta numwe adafise ikintu capfuye mu buzima bwiwe. Nubwo kitoba kiri mu buzima bwiwawe, kiri mu buzima bw'uwawe, kiri mu buzima bw'umuryango w'iwawe. Uko biri kose nturi wenyene, twese turafise aho dukomoka, turafise aho tuva, turafise ikintu turi connecte na canke abantu turi connecte nabo. Ivyabo biraturaba. Iyi niyo mindset ufise muri kino kibanza. Turazi neza yuko ivy'abandi ntibibaraba bo gusa, natwe biraturaba. Sinzoshobora munyumvirize neza kubona jewe ivyanje bimeze neza ca nicara ngaho numve ko vyarangiye abandi bitameze neza. Kubera ko kumera neza kujya igihe twa ubuzima bwacu Umwami Yesu twarapfuye kuba twebwe, twarapfuye kubaho igihe cyose turondera ivyacu gusa bigenda neza. Uyu munsi ico tubereyo hano mu inosi kinacumye Imana ituzigamira mu inosi, itadushaka ko dutaha twihuta, kuko hano mu inosi hatari ibikorwa byinshi byo gukora. Yesu arasenze aravuga ngo sindabasengera ngo bakure mu isi, ahubwo ndabasengera ngo ugira iki, uyibazigamiremo. Arabizi neza ko hano muri inosi hari byinshi tubiza guhura navyo, ico gituma yadusengeye ngo tuzigamwe muri inosi. Nituri turihuta gutaha mu ijuru. Munyumvirize neza, abariko barihuta gutaha mu ijuru kumbure mumbabarire, nabahejeje gukora ivy'Imana bahamagariye cyangwa n'abatagico bariko barakora. Ariko umuntu afise icyo ariko arakora
narigeze gutwagwa mu ijuru. Umwami Yesu aranyiyereka, aranyakira mu rugo. Mugabo naramubwiye nti muri 2004 arivyo wambwiye, kandi nimba nje ngaha ntavyo nahejeje gukora. Arambaza tushaka iki? Iyo ntaye namaze kubashingira kenshi. Ndamubwira nti nkeneye kuja gukora ico wambwiye ko nzokora. Kuko ngaha minusi ego nivyo ndaje kuhimba, ndaje kumagwa ubutame nagiriye mu isi. Mugabo visionge Beneda ndababwira ikintu kimwe, iyo umutima wa Kristo uri muri wewe, umutima w'ubucunguzi wamaze gufata ubuzima bwawe bwose, nta kindi kintu kikuryohera atari kubona ugutabagwa kw'abandi. Nta kindi gisigara cyuzuye umutima wawe atari kubona abandi bariko baragirirwa neza. Icyo nicyo tubereyeho ngaha. Yaba twarondera ivyo watwobwa Imana ati Imana uraduhagije dutware. Mugabo nta mpamvu no bwira Imana ngo intware kuko ndazi neza yuko uburundi buracankeneye. Ndazi neza ko Gitega iracankeneye. Ngiyeyo haje abakozi b'Imana, nakoze seminari nari nateguye, nta n'impuzu nari natwaye kuko sinaringiye mu bikorwa vy'Imana vraiment. Ibikorwa vy'Imana vuze ko sinaringiye mu butumwa, sinaringiye gukora ibikorane. Mugabo bace bantegura ibikorane ntigeze nkora, nambaye ibotine, nambaye jeans. Nta musi n'umwe ubundi ntari mu nyigisho nyene z'abana bo muhira ntigira nja ahantu nambaye jeans kubyo numva ndi complex, kuko sivyo menyere mpagaze imbere y'abantu ndiko nda ministeringa kuri bo nambaye ikoti. Nakuma vuga nti mumbabarire je ibintu havyo nateguye. Mugabo urumva nashitse nsanga bariko barasenga ati apotre yamaze gushika ngaha, uyu numwe muhora mwumva baca bashira ku ma statue ati meme neje zo bari nga bamfata ku nguvu nkora ibikorane nta nateguye. Ariko ndiko ndara abakozi Imana baje. Iyo seminari yabaye vendredi yari yabakozi b'Imana, hacaza abantu ba pastor barongoye amashengero, abarongoye ama ministeri, bose ijwi ryari rimwe, turagukeneye ngaha Igitega. None kubera ikini huta gutaha mu ijuru kandi hari abantu bakidukeneye. Ubutereza kuvuga nka Dawidi, birivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo uhoraho agomba. Ni mpaka duheze, tudahejeje mu ijuru mumbabare hararyoshe. Mugabo nta mpamvu tuzozayo ni muhira, tuzotaha ariko hageze. Amen. Boreka sha apotre. Iyabo waruzi ko n'ivyo uri kuracamo navyo biri kubira gutegura ubwiza buremereye budasanzwe. Mwari muzi ko hari ibintu biba ukagera ahantu uvuga ngo iyo nza kubimenya sinakuba navuze amajambo navuze. Mugabe ikibazo nuko twe tugendeshwa n'ivyo turiko turabona, n'ivyo turiko turabamwo uwo mwanya. Mugabe Imana akeneye ko dushira amaso yacu tukayaporta kure, tukabona ivyinyegeje. Kuko iki nico gitandukanya abantu n'abandi, ishurirwa uburyo bagira perception y'ibintu, uburyo babona ibintu, uburyo bitegereza ibintu. Ndakumwere birivuga ngo bitegereza ikintu cyose c'igiciro kinini kandi bakakizana hafi yawo. Ariko ntushobora kwitegereza ikintu c'igiciro kinini utari umuntu yamaze kwadopta attitude yo kuba kure y'abantu ukaba hafi y'Imana. Babwira ikintu kimwe mu byo ngiye kuvuga, hariho ivyo bwirizwa kumenya. Simpaka misoso wame uri umuntu abantu bakeneye baca babona umwanya wose bakeneye. Mumvira icyo ushaka kuvuga neza. Ntubwirizwa kwama misi yose uri ku mamace nk'abandi. Ntubwirizwa kwama misi yose uri mu restaurant nk'abandi. Invitation zose uzitaba, rimwe na rimwe harico bikwima. Kuko iyo myanya myinshi abantu haragera ahantu bakanezerwa cyane n'ibikundi by'abantu. Association, sport ni vyiza. Gira umwanya wavyo mugabo ntube mwinshi cyane kuruta umwanya wofata uri kumwe n'Imana. Kuko plus uba hafi cyane n'Imana, uwo mwanya nimba woba uri kumwe n'Imana uzoba uri kumwe n'abo bantu. Sivyo ndiko navuga ko muri ko muravyumva. Simvuze ngo twishime, kwereka twishima. Mugabo menya neza agaciro k'umwanya ku buzima bw'iwawe. Ni ikintu gikomeye cyane. Kuko haraba Imana irondera guhishurira amabanga ntibaronke kubera yuko abantu nibo babafise. Muri ko muranyumva, hari ama programme menshi aryoshe munyumvirize, si zose tubwizwa kubamwo. Gira ama principe y'ubuzima bw'iwawe. Sinzi muri ko muranyumva ngo abagenzi urumva ngo bace bampamagara ucuragenda, si misose abagenzi baguhamagara teza kucugenda. Siriko muri ko muranyumva. Imitiko bivuga mpagaze mu ijambo ry'Imana.
nimba ukeneye kuba umuntu w'agaciro muri ino si biragusaba rimwe na rimwe kunyegera abantu ukaboneka ku Mana. Bamwe bazokubwira ngo usigaye wishima, mugabo genda urondere ivyo uzobazanira, kuko iyo twapoteye turi ku Mana tuza kuba disponible ku bantu, tutavuga amajambo ari empty, amajambo agaragara. Hari umuntu aba mu bigano kumva ko ivyo yavuze vyose nta kintu na kimwe cyatanze ubuzima, nta kintu na kimwe congereje abantu, nta kintu na kimwe cyafashije abantu. Kubera iki? Muga hari igihe uza umeze nk'abantu b'Imana za kubwira uyu munsi ufise icyo uvuga, nubwo buri kumwe n'abantu, mugabo bwira ati uku niko Imana igize, iki ni Imana igomba, iki Imana ishaka niki. Mugabo cyane ubu tusigaye vyoroshe ko tuburira umwanya Imana tukaboneka ku bantu. Ariko abo bantu uri kurabonera umwanya ukaburira umwanya Imana ntibazokujana mu ijuru, n'igihe bizoba bigoranye bazogutererana. Kenshi muze mu birabe, inshuti nziza z'ukuri si nyinshi ku buzima bw'umuntu, ni bake nabwo nyene n'ubuntu n'ingabire Imana ibiguhaye. Bashaka kugusupport ukuri ivyo uri kuracamwo, bashaka kukumva bakagutara. Bose bakeneye kubana nawe uriko uraririmba, bose bakeneye kubana nawe uriko uragira iminsi mikuru, bose bakeneye kubana nawe igihe uri mu bihe vy'ugutwenga vy'umunezero, ama festivite. Mugabo ni bake babana nawe igihe uri kurarira. Ariko wonse yamana nawe n'igihe uri kurarira ni Imana. Ikaturondera ikatubura kubera ko abantu badutwaye, ikaturondera ikatubura kubera ko ivyayi vyadutwaye, ikaturondera ikatubura kubera yuko amasiporo yatujanye, ikaturondera ikatubura kubera ko filme n'ibindi bihimbaro vy'umubiri vyo vyaturose bikadutwara. Nimba dukeneye kuzura ivyapfuye biradusaba ko tuja kure y'abantu, twinyegeze mu binyemerere, tugende dupotere, tuze ku Mana. Nitwagaruka tuze dufise ijambo rizura ivyapfuye hejuru ubuzima bw'abantu. Aho ni uzo umuntu Imana yifuza ko uba, kandi umuntu Imana yishimiye. Amen. Somera gatoya Abaroma igice c'icumi, usomere uhere ku murongo 8. Ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti ijambo riri hafi yawe. Kwavuze gute? Abariko baravuga iki? Bariko bavuga imvugo y'Imana, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. But what does it say? The word is near you. Bavuze ngo ijambo riri hafi yawe, ijambo ryo kuzura ivyapfuye riri hafi yawe, ijambo ryo gutuma bitagira ubuzima bigira ubuzima riri hafi yawe. Umviriza, riri mu kanwa kawe. vuga ngo riri mu kanwa kanje. Naratwenzera abakozi Imana twaganiriye Igitega, baca barambwira umva ari inyigisho, nimba hari uburozi bukomeye buhari hano mu inosi ni inyigisho. Pay attention, ni inyigisho mwumviriza. Kuva umuntu ariko aravuga ngo haleluya Yesu ashimwe, ego, ariko usimugira umutima ukudiserna ivyo bariko baravuga. Yambwiye ukungene hari shengero bari barimwo n'ukuri barabaroze kandi babaruga bakoje ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana ashambwe n'umupastori arambwira ati naragiye ndamura amababi y'amavoka ndayuzuza ishakoshi, ati kuko ijambo ryari ryatubwiye yuko ikintu dushobora kubwihindura, amababi dushobora kuyahindura amadolari. Ati candagenda mu Kinindo, ava Igitega agenda mu Kinindo, kavuze ati Igitega nta mazu yonshi turahari, acagenda kuri Avenue du Large, acagenda abona urupangu rwiza, ubwo rupangu rwari umuntu ngo atwara Toyota, niko yambwiye. Ngo aradodora araza aravuga ngo ni sawa, unashakanye n'iyi nzu? Aravuga ati ni jewe. Aravuga ati inzu nagomba kubikugurira. Aho mu mufuko bambe mu ishakoshi ahetse igishakoshi cuzuye amababi y'amavoka. Aho yavuye Igitega yatura kamababi y'amavoka, uravyumva nyene wana ko nyene asa na vere, aza guhinduka amabiye vera amadolari. Ati habuze gato sindi cyaciyemo ko badambwira ati tugende muri bank, umbwira amafaranga yose ushaka ndayafise ngaha, tugende muri bank ndayaguhe. Ndavuga Mana yanje, Imana yacu sige Jojo.
abandi bamara isomene badasohoka mu vyumba vyabo bafukamye ku bikaratasi bakase nk'amafaranga banditse ko $100 izindi 10,000 bari hinduka amadolari hinduka amayero abandi bagenda mu alimentation barakomanda batagira amafaranga y'ukuri ati nongasha amafaranga urafise ati ntugire ikibazo ibintu biruzuye iyo tuvuga ngo ibintu biruzuye biruzuye nyene uravyumva hamagiye kuri kesi ati zana amafaranga babona umuntu agumye ngo ramashakataka ati hewe dukeneye kwakira abandi zana amafaranga hari abantu baturaba bakadutwenga bagaca batuka Imana juste kubera kutamenya uburyo Imana ikora. Okay, bavuze ngo ijambo riri hafi riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Aha nongeye gukora ivyapfuye bizuka bibera muri bino bibanza bibiri, akanwa no mu mutima. Na tugiye gukora ni ahantu tugiye guhagarara cyane mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Ivyapfuye ukene ko bizuka bizoshaye mu kanwa kawe ariko byabanje kuva he mu mutima wawe. Siriko muri ko muranyumva? Biri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera iryo tubigisha. Ku murongo w'icenda aha mwese murahazi kuko ni waturisha kanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Niki cyadutumye tuba bazima? Bivuga ngo kera twari twishwe n'ivyaha vyaje. Niki cyatumye tuba bazima? Nuko twatuye. Kwatura vyahinduye ubuzima bwacu. Kwaturisha kanwa kacu ko Yesu ari umwami. Ivyo vyatumye atika umwami w'ubuzima bwacu. Nico kituma n'abantu bakomeye mu inose amapostle baba ariko baraokipa menshi barayarahirira. Iyo umukuru w'igihugu aza kwima ararahira, aravuga, aratura. Iyo ugiye kugira mariage bagize mariage mwaratuye uremeye ko naka kubera umugabo uvuze ati oya cyangwa ukagumuhoze nta mariage iba. Kwatura ni ikintu gikomeye cyane. Kwatura ni ikintu gikomeye cyane. Muganize kuba niki kitwatura. Niki kituvuga. Turabibona. Ni waturisha kanwa ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima. Kwatura nibihagije bibwirizwa kongegwako kwizera. Siriko muri ko muranyumva? Ntushobora kwatura, hari abantu baba expert mu kwatura. Mugabe ivyo watura nutavyizera, nutamenya neza ko bishobora kuba vyo canke ari vyo, ntushobora kwiga n'umusi numwe ubibona biriko biragaragara ubuzima bwawe. Dusubire gatoya inyuma Abahebura 11 ku murongo wa mbere. Je tugaruke kuri definition yo kwizera. Bavuga ngo kuko kwizera ari kumenya gose. Ukwizera nukumenya gose. Rushobora kuvuga ngo urizera utazi. Rushobora kuvuga ngo urizera atakumenya ufise. Ukwizera nukumenya gose. Igituma abo obagiye kwatura ngo ayo mababi y'amavuka ngo acika amadolari nuko nta kwizera kwari kurimo kuko nta kumenya bari bafise. Ukwizera ni gushobora gukora atakumenya kurimo. Nikuvuga ngo imbere yuko wizera nukubuzi. Gendura muri Bibiliya abizeye bakaronka ibitangaza vyabo nuko bari bamenye. Umunsi umwe ndabona Paulo ahagurutsa umuntu ahantu hitwa Irusitira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abonye afise ukwizera ko kumukiza. Paulo yabimbonye gute? Indani muri uwo muntu ntiyigeze avuga, nta reaction yigeze agira. Mga Paulo amwitegeje nk'umuntu w'impwemu. Yarabona ukwizera uwo muntu afise ko kumukiza. Mu yandi masaha uwo muntu yari afise kumenya gose muri we kaza gukira. Uyu munsi urafise kumenya gose nimba ugwaye ko ushobora gukira. Uyu munsi urafise kumenya gose nimba ukenye ko ushobora kuba umutunzi. Uyu munsi urafise kumenya gose yuko ivyo urimwo bitariho kugira ngo bikwice ariko biriho kugira ngo bikwigishe hanyuma ejo uzobura umuntu yigisha abantu. Ese urafise ko kumenya? Takuze kuvuga kwizera, mwa kwizera gukora mu kumenya.
ubwirizwa kumenya bivuze ngo kwizera for faith is the confidence nukumenya gose ivyizigirwa bakavuga ivyizigirwa bakavuga ijambo ry'Imana umviriza ukwizera guhagaze mu ijambo ry'Imana igihe cyose nitwizere kitari mu ijambo ry'Imana nitwizere icyo Imana itavuze nitwizere ibyo abantu bavuga uyu munsi birambabaza nkene abantu n'uyu munsi bacizeye ibyo abantu bavuga ngo yari yambwiye hari ahantu ugera uwo wari wibaza kaza kugukiza kandi abishoboye kugukiza ntagukiza nagiye gusanga Imana itabishatse n'ujya yari kubikora kandi afite uburenganzira kandi abishaka Imana ashaka kumwima amahirwe yo kubikora kugira ikwereke yuko niyo yomye ni hejuru y'ibintu byose haravuma uwizigira umwana w'umuntu bese uyu munsi ndafise naka yego nivira mufise kandi vyiza vrema ko umufise mugabo nimba warakijijwe ntuse kuvuga ngo urafise naka ufise Imana nanavuze ngo ufise Imana iso abari so kiba ivyato vyawe ufise Imana ufise nushaka kufise Joe Biden aba ari wiwanyu ashaka kutagisha akoze ariko Imana vuga ngo ariko Imana Imana yavuze ati ndakugira neza ushaka kugenda ujya hamusinzira yabivuze irabikora Imana yavuze ati umviriza ndagusohora nk'umwana wanje ushaka kugenda uyishime ntagire n'isengesho n'isura kugira usugenda ushime yabivuze yabikoze nuko Imana ikora nuko Imana imeze ivuze ibikoze hari akantu bacibongera ko ngo udakekeranya iyo uzi neza ikikureka ko uzi neza ntabwo ukekeranya kubaho birashobora kuba byo cyane ni ahantu utombora ngasanga birabaye hari abantu bibaza ko ubuzima ari tombora cyane ubuzima bujya si tombora ubuzima si tombora na gatoya udakekeranya ngo ntibizoba benshi barakekeranya bivuze udakekeranya ngo ntibizoba wamenye gose ntukekeranya ngo ntibizoba unavuze ngo tugiye gufata gitega sinkekeranya ko bigiye kuba kuko ngiye kubibona mu izina rya Yesu ubwo bumenyi ndabufise Imana ishimo cyane ngo kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri ukwizera ntigukora mu vy'umuntu abona ko bishoboka yari umuntu ashaka kubona yakubise kude kabona ko byagenze neza ariva ngo ndizera ko bigiye kugenda neza oya wamaze kubibona ko bigiye kugenda neza ukwizera nigi utari kurabibona kandi kenshi biza kugaragara by'ukuri kari ukwizera ahubwo niyo hasohotse inyishu zitarizo utarukeneye dusanzwe ufise cancer muganga kubita ikidodo twabibonye muganga wapimye neza ego kandi twarasuye turapima twasanze wifise wihangane peut-être utangure traitement byamaze kugaragara aho rero ukwizera kugaragarira naho ucuza ati mu mishago ya Yesu narakize muganga yabonye cancer mugabo je ntayo ndiko ndabona kandi ukavyemezwa ufise uko kumenya umva singeno bivuga hari gihumva uzikanduzi kubyo bikunanira kungena bibwira abantu urabizi kandi nivyo siningene bigenda mbwa ndumva nivyo telema na cancer mva muri jewe ukavyanga tumuganga surupime kandi tunone sine nagupimye surupime kandi kuko sindi ko ndemezanya nawe ngayo akirakana kavuga ngo hawo sanga mbega uteretse ngo bacatanga kuzigira he ubundi mwaka oya ndize oya Imana sikirira habiri ngo imigeri ibiri ntibikunda nimba wagize intege genda mu Roma gatoya igice cya 4 uyu munsi numva shaka ndabibemwo iyi mbuto yo kwizera kuko ivyo twovuga vyose atakwizera nta na kimwe cyo kwigera tubona kane somera ku murongo wa 19 cyangwa cyakwere kuri 18 abari mu gice cya 4 murongo wa 18 aravuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe tugende bukebuke Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe birasobanutse ivyo yizeye ni ibintu atari ivyo kwizera cyangwa bitari ivyo kwizegwa umva ameni yanyu muri kiro kibanza yizera yizigiye ibitokwizigiwe kureko ivyari bihari
vyaramwereka neza yuko bidakunda kashobora kuvyara. Nose gusa kuri we ubwa mbere we yarashaje, ubwa kabiri umugore wiwe nawe nyene yarashaje, imyaka 90, double menopause. Deja unyene no kuri 40 bakubwira ngo ni grossesse à risque. Maze gushika 40 n'ama risque wageze kuri 90, nivuga ngo ni risque zirenze ko umuntu atosha kwibaza. Kandi nivuga ngo umubiri we karakaye, ivyo yabonesha maso vyose vyamubwira oya, vyose vyaramuhakanira, vyose vyamwereka ko bidashoboka. Ariko mu mpemu yiwe no mu kanwa kiwe sivyo ivy'amaso yamwereka. Nababwiye umviriza, ivyo kwizera ntibihagaze ku maso, ivyo kwizera bihagaze mu mutima no mu kanwa. Murashari ngaha kenshi amaso, reka mfume mvuga amaso yo mu buryo bw'umubiri kenshi no mu mwaso wo kwizera kwacu. Aya maso nivyo ni meza ko tuyafise, nubwo aya maso yacu ari meza, aya maso sayo kwizera igihe cyose. Mwavyumvise? Sayo kwizera igihe cyose, kuko hari ivyo abereka bitari vyo. Nibande aya maso y'umubiri amaze kubesha, cyewe ndimo. Na Samweli yaramubeshe, muri bukagiye kurobanuza amavuta umwe mu bahungu ba Isayi, abona igihungu ca mbere kiraje, honyene gitambutse isi yarangiganyiga, acitegeje ati wow, ni ikinyene uhoraho agomba kugira umwami. Imana ati wihe usubeka amavuta suyo. Mana bo ntubona nkanje none kera kugira umuntu abe umwami ntivyari ibintu byo kwizera, nuko hari ikintu yategeza gukora canke yaba yakoze kirengeye abandi. Burya na Sawuli cyatumye aba umwami. Usome neza, Sawuli yari muremure, yarakomeye, yari umuhizi. Ntibashobora gufata akantu ngo bagize amatora kagoyagoya ngo karaba umwami. Kugira abe umwami nimba naho ko bari gato gato nuko kaba gakoze ikintu kirutitse abantu baniniye. Kugira ngo bagutore nk'umwami nuko ateze gukora igikorwa cy'ubuhizi kigudisitenga n'abandi. Bisubiye ngo Samweli ntiyari yibeshe kubona ikintu kirekire bati iki mbonye na matriceps yacu, mbonye poitrine yacu, mbonye gabari yacu, ni kinyana Imana igomba. Mbwe Imana mwati suyo nashatse. Ati jamwe yundigira harunda mu rutubuganye. Hazu yuni nawe nyina abona ni kigangi. Imana ati suyo. Ati Samweli ikibazo mwebwe abantu mufise mugendeshwa n'ivy'amaso mubirabereka. Mwe murabisha amaso ku rukoba, muraba ibiri nyuma, ariko jewe iyo ndaba sindaba inkome zigaragara inyuma. Twadugaye na Pastor Etienne. Hanyuma rero acha dutera inkuru ingene yize basket akuze. Barakujya rero muga basket yayikinye akuze. Urara umwana avuka deja adunda akateneza. Wowe uravyumva yagiye kubikora kuzumva hariho singe no vyita hariho ukunonoka suppressa cyabafise. Nivyo nikinini yake ashobora gusima kigareke pera umupira. Muga bijana kudunda kudriba kugira twatuntu twose ntavyo ashobora kuko ivyo ntuvyigukuze. Ivyo vyiga ukiri muto. Ukinonosa ari imitsi imwe imwe ugishobora kugombya n'amagufa amwana. Rero ngo baramubona ngo aje gukina, kumbe niho akiyiga. Ngo bakimubona ngo bamutoye ugwamira ngo cyangwa ujyane batubana ku mutima. Aho hari abandi bazi gukina ngo shanavuga ngo mu mutima wanje ngo yaba bari bazi kiri ndani. Barubonyene rungana ati ya uru rero ngira rukina NBA. Mugabo nta kintu nakimwazi niho akivyiga. Afashe n'umupira yiruka office. Abo nibo twita ibikanganyoni, biti grand papier. Hajyo tubona kumwe n'ibikanganyoni. Samuel ico kibazo yagize. Imana mugati jemeze ntandukanye namwe. Mwe muraba inyuma. Ariko jewe ndaba indani. Urashobora kuba inyuma utagaragara yuko ukomeye, mugabo Imana yo irazi imbuto y'ugukomera yashize indani muri wewe. Vuga ndafise imbuto y'ugukomera indani muri jewe. Niko bimeze. Biri indani muri twebwe. Yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Kuba sekuruza w'amahanga menshi nukwizera yagize kurengeye gutahura k'umwana w'umuntu. Ngo nkuko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Tugenda kuri zino frere. Basavuga ngo kandi mwe kabiri gusomera hamwe
kandi ntiyagabanuka ku kwizera. Bavuze mucyose ngo and Abraham's faith did not weaken. Nigeze agira intege nke mu kwizera. Are no benshi bipfira baragera ahantu ivyabo vyozuse mugabo kwizera kwabo kukagira intege nke. Ukwizera kugira intege nke ryari nigihe utanguye gukekeranya, nigutanguye kwibaza yuko ushobora kuba warihuse kuvyemera, nigihe muri utanguye guterwa n'ubwoba bwuko bishobora kutazoba. Aba watawe kugabanuka ku kwizera, ngo ntiyagabanuka ku kwizera. Ando ukwizera kwe ni kwanyiganyiga, ntabwo kuze kwari guhagaze. Uyu munsi kwizera kwa guhagarare. Yarabivuze nta kintu kinyohe iyo nizeye ico yamaze kuvuga hoho sizikara ndabi wazari ivyubamwo ugasigara wewe wita kumwe ku mapana kumana kuko iyo irazi ngene bigenda gusa kwera kishwa kuba yabiguhishije canke itarikira kuri ngene bizogenda wowe kagira intege nke zo kwizera. Ivyo birabaho byama byadushikiye mugabo gute dusubira guhagurutsa kwizera kwaje, tuguhagurukisha kwatura. Nawe utamuvuga mutima wanje wazidavuga umutima wanje himbazo unamwe bimbamwo mutima himba utangura kwibwira. Ntiyagabanuka ku kwizera yitegeje umubiri we umaze kuba akaheze kuko yaramaze nk'imyaka 100 y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye, ariko yiyumviriye. Ndashaka mpagurutse kwizera ko abantu bari muri kino kibanza kumaze pete kugira intege nke kuko hari gihe bite. Aburahamu aravuga yuko amaze kuronka isezerano haize imyaka 27. Iyumvire kurindira imyaka 27 c'Imana akubwiye. Yumvire nawe bakubwiye ngo uzovyara mugabo hagahera 27 utaravyara. Deja nyene kuri 10 uba washize uba wabaye fini. Wabone tuvuze 20 uba wahebuye, 25 uba wahambye, 27 uba sinzi cyuburi. Mugabo ni giki cyakomeje kwizera kwa Aburahamu ngo yiyumviriye, vuga ngo yiyumviriye. Barazo umuntu ndetse uhora wiyumvira, uhora wiyumvira Imana gusezeraniye yari rimwe na rimwe twese tubona abantu tukabona natwebwe tukabona n'ivyo turiko turabonesha amaso. Mugabo cyatumye Aburahamu aguma shikamye ukwiza kwe kutagira intege nke, yaguma yiyumvira ici Imana yamusezeraniye. Hano harimo ibintu bibiri. Inive sivuga ngo yiyumvira Imana yamusezeraniye, harimo ngo ici Imana yamusezeraniye. Ici Imana yamusezeraniye ni sezerano, ariko Imana yamusezeraniye harimo Imana nyene gusezerana hamwe n'isezerano. Ndakuningene namose ngo mwibuke Imana, ni mwibuke Imana. Wow. Bandemye ati nimwibuke Imana yacu teye ubwoba kandi hambaye, nimwibuke Imana. Dawudi ntakirisha amabaza nuko abantu baba bibagiye Imana. Kwibagira Imana kuvuga ngo nukutasubira kumenya ici Imana yawe iri. Barazo umuntu heri wandi bati urazi Imana yawe. Dawidi mu bintu yaraze umwana we Salomo yaragiye kumusubira ku ngoma, yamubwiye ati ndakuraza Imana yanje, ntakindi ndakuraze Imana yanje. Paul agiye gupfa aho kamenda kene ko twasoma tukene ivyakozwe muri 20. Nawe nyine abaraga Imana. N'uyu munsi namwe ndagoma ndabaraga Imana. Just singiye gutaha vraiment nababwiye ko nako ndihuta. Ivyakozwe muri 2032. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Ndabaragije Imana, ndabaraze Imana. Ndabaraze Imana. Uyu Paul ariko aravuga ano majambo arabizi neza yuko nivyo aba bantu herabereye wikimazi kinini ya mu buzima bwabo. Mugabo ngiye kuvaho ngiye kugenda ushobora kubashoboza guhabwa ibyasezeranye n'Imana. Ndabaraza Imana, ya Mana agendanye na niyo numva no basigira, niyo numva no baragiza, niyo numva no communicate, niyo numva no sunikira mwese kurondera. Ndabaraza Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka. Ijambo ry'Imana yashoboye kutwubaka. Ijambo ry'Imana yashoboye kubaka ibyasa. Ijambo ry'Imana yashoboye kuzura ivyapfuye. Ishobora kububaka.
builds you up and gives you an inheritance with all those who are set apart for himself. Hey, abo yasize ku ruhande kubwiwe. Warasiko wasizwe ku ruhande kubw'Imana. Vuga unasizwe ku ruhande kubw'Imana. Vuga Imana yakwishiye ku ruhande. Yarakwitoranirije. Yarakwiyegereje. Yarakwiyumviriye ko. Yaraguteguye. Paragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwawe rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Amen. Aburahamu yiyumviriye Imana musezeraniye. Ninde yagusezeraniye? Wagusezeraniye uramuzi? Ninde? Ashoboye iki? Okay, nutabibona cyane mu buzima bw'iwawe, okay. Uremerewe kuja mu buzima bw'abandi. Hari abandi wowe uzi. Mbabwira ikintu kimwe. Mwebwe hari ibibazo disons ikibazo uri kuracamwo. Wageza numva umengo nyene uriko urarengegwa. Genda urondere ababisohotsemo bari muri ico kibazo nyene. Watevye kurongogwa. Genda wumvirize intahe z'abatevye kurongo. Ntugume wumviriza abakiri batoyi. Ivyo ntibikuraba kuko waho waraharenganye. Izo simvungu ukeneye hari imfungu umuntu hari ryatacuze mu marira. Genda kwa afise ikibazo nk'ico ciwaye mugabo apana bakirimo kuko hari igihe ugenda hari abonzi umva iyo bapfakara bari bafise groupe y'abapfakazi bagaca bagenda guhura kwabo kwari kwibutsanya amagogwa yabo umva bagiye baributsanya atahare kubona turabapfakazi twarago atereka tubanze turire gatoye bakarira bahejeje ati uwundi nawe avuga ati reka ivyo bikwica cyane. No umviriza babisohotsemo apana babirimwo kuko ababirimwo batuma kwizera kwa kugira intege nke mugabo ababisohotsemo baduze kwizera kwiwawe. Muriko muranyumva pakuye kubise cancer genda umviriza bakize cancer. Nakuze ikintu kimwe hari ishuri rya Pastor Chris yitwa Healing School. Uyu tuko tabona ibitangaza bibo ofete hariho behind the scene tutazi. Barafata abo bantu bose baza gusengegwa ntawuza kwidumbukiza kuko hari gihe abantu bamara amavuta y'ubusa gusa. Nk'umuntu kamuha umuti wari kumukiza mbwa kora katize gukira ntakire kandi ari wari kuha yize agakira. Barafata bakabajana ahantu bakabereka ibitangaza vyabaye. Bakicara hana takindi bariko bararaba babona bizeye ijambo ry'Imana bagakira babona ibimuga vyamuguze bamara imisa aho hantu atakindi bariko barababombarda ijambo ryo kwizera babereka ibikorwa byo kwizera babereka ibiva mu kwizera to abantu baza kugera mu gikorane bamaze gukira. Narakunze ico kintu cyane kuko fait umuntu icabona kiramu influence nico yumva kiramu influence. Hari umuntu mwemwe yashabwe ati hagarika umuti mugaca mumbirindi jwe ngo ari uhagaritse umuti acarapfa mu izina rya Yesu Satani imwemu y'urupfu. Aburahamu ntigeze yangaza ivyumviro vyiwe ivyumviro vyiwewe vyaguma biri kuri Imana asezeraniye Imana asezeraniye Imana asezeraniye Imana asezeraniye Imana asezeraniye cyakuma yibuka Imana yamusezeraniye. Murakeneka ibyanyu bizuka nimugume mwibuka Imana yabasezeraniye. Nagize ikindi kintu hagarira kumva indirimbo zacu ziza kumarira uravyumva naho yobara amasirongo ngo karansinziriza ntaco kaza kukubakamwo uravyumva fumusinzira hari amazaburi mugabo muzi Imana ibintu asikari sawa gose. Musi umuntu agiye kuri YouTube cambona ngo bizaburi zigusinziza wabo zitiro biko ngo uryabe hari tuzaburi tugusinziriza afazari nutsko apana gusinzira kuri deuxième chaîne gusa uri kurumvira oya apana biga wewe uri umuntu yizera kandi aribyo ukeneye kuzura mu buzima bw'iwawe genda umviriza amazaburi agufuma gusinziriza. Yiyumviriye garuka gatoya yiyumvira ico Imana amusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icubahiro. Amen. Okay, genda muri Ezekiel
37 tuwace ku gatoya tusome dore ku murongo wa mbere Ezekiel 37 hari umuntu kwizera kuye kuriko kuraremeshwa isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja nubwo bimeze bityo zine ico Imana yamvuze ko kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngwibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifise ijambo rya nyuma kuri je hari abaca baryoherwa nako kamelodi niwe Mana ufise ijambo rya nyuma ukwizera si bigumbagumba bavuze ngo nifise ijambo rya nyuma nifise ijambo rya nyuma nimba utari kuravyumva neza genda usome mu gitabo ca Daniyeli igihe umwami yamutera mugobo gw'intama we yarasiko vyarangiye mugabo ati Daniyeli mukundwa mbega Imana yakuzigamye ati yanzigamye ntaco nabayarungitse umarayika yugarakanwa k'intama kuko sinagucumuyeko kandi sinacumuye ku Mana yanje genda urabe hari ijambo ry'Imana ritigeze n'umunsi n'umwe rinanigwa bamesaka buturengo na Shadraka bakundwa b'Imana ya Mana yanyu umwami yari yabataye atabishaka mugabo yari kontre kubikora havuga ati ntacyo twigeze dukora ku Mana yacu tumi Imana tatuzigama yatuzigama muga kandi abone abantu bane ntitwatare batatu ariko wa kane mbona fise ngiye umwana w'Imana yes iyo twizeye ntidushobora kuba twenyene no mu muriro hagati umwana w'Imana haraza akabana natwe nta muntu n'umwe yizeye Imana yigeze kugwa n'isoni no one nawe nzi Ezekiel 37 ukuboko kuhoraho kwanjeko asohokana ndi muri mpwemu wiwe anshira hagati mu kiya cyuzuye amagufa asohokana ndi muri mpwemu wiwe ikibazo kira wowe usohoka utari muri mpwemu ariko yasohotse ari muri mpwemu ari muri mpwemu cyo kibanza cyacu kubamo iyo barakavuga ngo ndazi inganzo yimbwa mu ifeza n'ahantu ngo ni kure mu gobo kure y'abantu mu mwijima umuzimagiza aho ni muri mpwemu bane maje mu nahantu badashaka kukubona abandi yavuga ngo hari inzira iko gutsinkazi kitigeze kumenya n'ijisho gikinyakabaka kitigeze kubona harahantu naha iyo rero turahantu listen iyo tuko turasenga muri mutamenyekana bitujana muri iki kibanza ntuze n'umusi numwe wihute gupfa kuvuga kuko ico uvuga ufyina udafyina ukivuga uri mu ntege nke ukivuga uri mu nkomezi upfe kuba wavuze gusa ijambo ry'umwami rekezwa n'ubushobozi niko musiguze ijambo ry'Imana rivuga uvuze ko urafyina ngo ni buhoro buhoro kuko ko ariko abandi bavuga ngo ni komsi komsa eba nuko nyene urabiremye ubuzima bwa komsi komsa nibwo uzokwa muri kuraba mu gihe cyose muriko muranyumva akanwa kanyu kararema ngo akanwa k'umugorozi ni ikaramu y'umwanditsi umuhi riva mu uvuze ari tegeko wanditse mwisi y'imwemo ico mwame mukizi gihe cyose mugani gihe wumva nyene amajambo adahari ndakubwira aho ushobora gukura amajambo kubitira muri muhema kanya gato senga muri mutamenyekana umwanya munini uraza kuva aho hantu ufise ijambo ushobora kuvuga cyangwa ufise igicapo asohokana ndi muri muhemu wiwe ashira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa ikiyaya cuzuye amagufa mu kibanza cha desespoir anatavyizigiro bihari ibintu byose byarangiye
hari nabo ndikunda vuga uyu mwanya bari muri ico kibanza ariko ntugire ikibazo nimbura ahantu vyose ubona ko nta nzira nta kundi kuntu kundi vyoshoboka nakunda kubire kubw'abantu birashaka kudashoboka mbwa kumana birashoboka ku murongo wa kabiri ancisha ijya nino kugira habone neza mbona ari menshi cane muri ico kiyaya kandi yari yumye nanzi ko ngo kandi yari yumye mugaca ngo yari yumye gose yari yumye gose nivo ngo apana ngo aragwaye gose cane nivo ngo muyani majambo ni bibi gose Lazaro umukunzi wawe aragwaye Lazaro umukunzi wawe yapfuye Lazaro umukunzi wawe yanutse hari ama etape Yesu ntiyaje Lazaro agwaye kandi Yesu ntiyaje Lazaro apfuye Yesu yaje Lazaro yahambwe kana pana ku munsi umwe kana pana ku munsi wa kabiri ntiyaje no ku munsi wa gatatu yaje ku munsi wa kangahe wa kane tugeze ku murongo wa gatatu garuka ku murongo wa kabiri umviriza Imana yawe ntirikirakangwa nuko ari bibi cyane tushaka kubabwira Imana yawe ntiriko iratangazwa nuko bakwasi kandi bakakwanka ari benshi cyane Imana yawe ntikirakangwa nuko mbaye pastor yatubwiye yuko nyene nutwara usigaye natwo nyene twaheze kandi nta bundi buzima ubona swati sinzi shuza kuba Imana ivyo ntibiriko birayikanga ibiriko birayikanga abantu bashaka gukanguka natwe bwari byo tubwira tugakanguka mbwa Imana ntikanguka ehera amaze kumucisha hirya no hino akabona ari menshi kandi yumye gose umviza ku murongo gatatu ingene Imana aciye mubaza shamaza ngo arambaza ati mwana w'umuntu bega aya magufa yoshobora kuba mazima wow uyu mwanya nawe Imana ikirakubaza urizere ko iyo situation ushaka kuyizoka urizera yuko ivyo bakwivye bishobora kugarukanwa urizera yuko nubwo warenganijwe Imana ishobora kukurenganura Imana mubaza son of man can this bone become living people again uravyizeye ufata Imana kirategura kwizera kwiwe kugira ngo imushoboze kuzura ivyapfuye Mata bakumaze uravyizera ko bishoboka acayishura nyene nka benshi muri twebwe you alone know the answer to that wewe nyene uzi ivyi bintu mwamuhoraho niwe wobimenya ucumba ko umuntu ntiyari yizeye urize ka magufa ashobora kuba mazima Man ni wewe nyene wobimenya ku murongo wa kane arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa rero ahango vugira kuri aya magufa Imana ikirategura yarikira iramuduza imukura muri za ntege nke zo kwizera afise ucongeze nakundi ijambo ngo speak a prophetic message mukiravuga ngo vugira kuri aya magufa uvuga iki vuga ijambo ry'ubuhanuzi kuri aya magufa vuga Imana ivuga kuri iyo situation vuga ico Imana canke yavuze muri ico kigeragezo uri kuracamo speak a prophetic message to these bones and say dry bones listen to the word of the Lord mwamagufa mbabwire ntimutinye kwiyadresa ku bibazo muri ko murabamo nimba ari ingwara ngo Mana waravuze kuzodukiza uri kura generaliza ukwiza ni kugeneraliza vuga ati wangwara we yivuga mu izina ndakubwiye kuko yaravuze mushiko yiwe niho twakiye indwara yaravuze vuga ico yavuze wabukene urafise amatwuranyumva ndagutegetse mu izina rya Yesu uburi nyene soka n'ubuzima bwanje ubukene buzosohoka wantege kuvuga umaze imisi umva ngo umeze ukuntu ntavyo kumva vuga kandi uvuga reka kuvuga bitewe n'ukungene uri kurumva cyangwa bitewe n'ivyo uri kurabona vuga icija ijambo rero vuga ijambo ry'ubuhanuzi yavuze ijambo ry'ubuhanuzi ngo nici Imana ikiravuga biravuga ngo impumyi nivuge ngo ndabona impumyi nivuge ngo ndi impumyi nivuge ngo ndabona
umukene avuge ngo ndatunze. Mane majambo vuga icyo Imana igomba ku buzima bw'iwawe. Muriko muranyumva? Cyo umugabo wanje yananiye, uri kuravyampira, uri kuravyagrava. Yakunaniye vuga ati uyu mugabo wanje Imana igiye kumuhindura, arahindutse. Vuga icyo ugomba. Ndabasarishe gatoya. Dusubire inyuma gatoya imbere ko ndonza ngaha. Mariko 9:23. Yesu aramwishura atuvuza uti namba wo bishobora. Yaramazije urizeye nawe ngo kumbajije ngo nimba wo bishobora, nimba wo bishobora mugenzi. Aha yari yamaze kumva kari karakekeranye. Umvize inyisho cyamwe ngo erega vyose bishobokera nde. Hari abantu bizeye bari muri kino kibanza kumva amene yawe. Umbwiye ngo nimba no bishobora, namba wo bishobora, uri kurakekeranya. Erega vyose bishobokera wizera. Nimba wizera birashoboka. 11:23-24. Aho nyene Mariko. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Ndababwira ukuri umuntu wese yobwiye umusozi ntuzoshinguka, ikibazo nikizohera, ikibazo nikizokugwaho, umusozi ntuzoshinguka nutavuga. Nababwiye ni mu kanwa no mu mutima, ni kwatura no kwizera. Umusozi urumva, imisozi irakumvira, indwara irakumvira, ubukene burakumvi urahamba. Naha yabikuye sivyo? Niwabwira umusozi urumva. Nimba Yesu avuze ko umusozi urakubwira nuko arazi neza ko yarawuhaye amatwi igihe yawurema. Igifizi na chose kirafise amatwi ngo cumba ijambo ryose ry'Imana. Niwabwira umusozi niki? Umusozi ni situation mbi ku buzima bw'iwawe, umusozi ni obstacle y'ubuzima bw'iwawe, umusozi nikiko kirakubuza ku avance, umusozi niko kiragukinga kikubuza kubona hakurya, umusozi nikitariko kirakorohereza kurengana. Uko coba kimeze kose, uko cizwa kose, ni wakibwira ngo shinguka utabwe mu kiyaga, hari ikintu biri kivuga ntubikekeranye mu mutima. Ntubikekeranye mu mutima. Ukizere ko ico uvuze gikogwa uzokibona. Ukizere ko ico uvuze gikogwa. Kiri kintu gikomeye. Kwizere ko ico uvuze kiraza gukoreka. Kiraza gukugwa. Mani majambo nimba ico uvuze gikogwa nivuga ngo ni itegeko ryatanzwe, nivuga ngo hari uza kurishitsa. President avuze ngo ahantu hagiye kwibarabara sibazoca za kugimba. Yabivuze hari abandi bajeje kuca bagiki bashira mu ngiro ijambo umukuru w'igihugu yavuze. Wewe urengeye president. President mugabo muno turabarengeye. Bo bafise manda ariko twebwe nta manda. Siriko muriko muranyumva. Twarobanujwe amavuta n'Imana isumba vyose. Turabona hano muri nose abo batoye barabahirika, barabakubita makudeta. Dawidi yarahunze umuhungu we Absalomo, aragenda aja mu ishamba. Abona abami bo mwisi. Ariko umwami w'Imana ngaha muri nose agumye umutima nk'intambwe. Niyo vyoshika akagira bimwe apfa yizeye. Iyo biriko ngo tuzopfa ko abagororotsi bapfa, tuzopfa twizeye. Numva amene yanyu muri kibanza. Ukiza ko ico uvuze gikogwa ngo uzogira iki uzokibona. Genda ku 24. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Avuze ngo nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba kandi agakunda. Bingahe? Bingahe? Vyose ngo nta kimwe kivuyemo. Avuze ngo mwizere ko muzobihabwa. None ukwizera sejo, ukwizera gukorera uyu munsi nibiriko biraba uyu mwanya. Mwizere yuko mubihawe kandi muzogira iki? Iyo wizeye ko bifise ucureza ukabibona. Utangura kwizera ko bifise. Mugacugira iki? Ugacureza ukabibona. Ushaka kubibona ejo kwavuze ngo muzobibone kuvuga ngo ni muri kazoza. Mugabo ibituma ivyo muri kazoza biba nuko tuba twamaze kubirema no kubiposeda muri kubu. Amen.
tugende duhereze handi muri Ezekiel. Tugeze ku murongo wa 4. Vugira kuri aya magufa uyabara ati yemwe mwa magufa yumye nimwumva ijambo ry'Uhoraho. Ku murongo wa 5 ukuri ku mwami abarira aya magufa ati ehe ngira shire imwemu muri mwebwe nuko muraba bazima. Nuko muraba bazima. Shaka kana nuko muraba bazima. Nivo ngumane majambo biraza kuzuka muramagufa mugaba hari Imana igomba ikore muraza kuba mazima muraza gusubirizwamwo ubuzima. Uko niko ushaka kubwira ico kintu cyose gishobora kuba kiri mu buzima bw'iwawe. Hari abantu itwo turavuga abantu gusa ivyo abantu dukeneye kugira ngo dushobore kubaho mugira ngo ndabazane ahandi hantu. Ndiko ndasenga kubwira ijambo za kwabwira uyu munsi Imana yambwiye ko hari abantu muri bo ubuzima bw'amasengesho bwapfuye. Namwe murakeneye ko ubwo buzima bwo gusenga busubira bukaba buzima muri mwebwe. Hari abantu kwizera kwapfuye muri bo, ukwizera kwari kwakeneye gusubira kuba kuzima. Hari abantu muri bo umviriza bari bafise indoto ariko izo ndoto zisa nkaho zapfuye. Ntukibona ntukirota nta bintu cyizereye nta bintu kibona bishobora kuba muzima. Ntukibona amagereka ku buzima bw'iwawe nubwo nago n'urupfu. Imana yagiye kubasubiza ubuzima ku kintu cyose cyapfuye muri mwebwe. Haleluya haleluya. Kari warumva ukunda Imana urukundo rw'Imana muri wawe rusa nkaho rwapfuye. Uyu munsi Imana yasi kugira ngo urwo rukundo rwongere gusubira kuba ruzima muri wewe. Kera mwarakunda gukorera Imana sibwo navuga mwese hari abakunda gukorera Imana ariko uyu munsi gukora Imana byarapfuye muri wewe. Nta nyungu ukibonamo nta munezero ukibibonamo ntukivumva muri wewe byaratakaye. Uyu munsi Imana tugarukanire ico kintu cyose cyahoze ari kizima muri twebwe gisubire kibeho gisubire kigaragare mu buzima bwacu dusubire tubeho ko twari tubayeho mbere. Uriko muranyumva ntimushyire gusa umutima ku bintu dukeneye kugira ngo tujye tunywe twambare tubeho. Oya si ivyo gusa navyo birimo mugabo cyane cyihutirwa n'ubuzima tubanamo n'Imana n'imigenderanire yapfuye hagati yacu n'Imana. Uyu munsi Imana ikubwira urizera yuko ushobora gusubiza iyo migenderanire ikaba mizima ku buzima bwawe. Ntuhishure nka Ezekiel ngo niho wabimenya utanguye kuvugira kuri ico kintu cyose uzi ko capfuye muri wewe. Nimba ubuzima bw'amasenkare warisonzesha uyu munsi akwiye kwisonzesha ucumene ku mutwe migraine ngo sitoma ngo cimvyuka nikuvuga ngo byarapfuye muri wewe. Bavuze ivuga butumwa byarapfuye muri wewe kare umutima waragugumba umunsi byarapfuye muri wewe. Ndifuza ngo buri muntu wese muri kino kibanza avugire kuri ico kintu cyose aziko kitakiri muri we kandi kare cahoraho. Ukimara vuze ndashira imhemu muri mwebwe nuko muri abazima mwemu yera ari ngaha kugira ngo asubize ubuzima ico kintu cyose cyatakaje ubuzima muri wewe. Babwira ikintu kimwe nta excuse dufise kudakunda abantu ngo nikora kwara badukomerekeje. Nimba vyukuri urukundo rw'Imana ari ruzima muri wewe hari abantu tazo victimiza mu buzima bwawe. Suko bose arabagugambane biswa ko bose arabagambanyi no. Suko bose harabakwazi biswa ko bose bankana suko bimeze. Hari nge tuvuga ubutumwa bwo kwankisha abantu ngo abantu ni babi yego ni babi muga hari unabeza tunabivuga hariho beza ko je ndazi ko wewe uri mwiza. Utari mwiza avanganda musenge utari mwiza bugati Apostle Jesse ni mwiza achaza na musenge. Tena zikora abantu beza nubwo benshi batakaje kwizera na Yesu avuze mbega ngo umwana w'umuntu yagaruka azosanga kwizera mu bantu. Harabaza usanga bagufise si bose bagutakaje. Je ndabisiko yagaruka azosanga nsize numva amene ya muri kiro kibanza uko vyomera kose harantugera nkaho Petero yarari. Ikibazo suko ugenda uje hiye termaranu ugera nubwo ugerageza kwigirisha ngo waguwe haro tubiye kuce nabwiye Imana ngo Mana ngo nukuri ngo ibintu byose ngo uretse ngo bimbeko ngo je ndaguye deje abanye nuvuze ngo uraguye ntubukiguye ugwa ntavyo ategura ngo je ndaguye ngo je ndavyumva ngo ndaguye
uranuza kugwa kandi yaguye. Imana ishimo cyane, Imana ishimo cyane. Muriko muranyumva, Imana isubiza ubuzima ikintu cyapfuye muri mwebwe. Usubira urote, bakwite karosi nka Yosefu, ati karosi karaje. Yes, sukumviriza nubwo hari bitagenze neza. Nje namaze kubabwira abantu, umviriza kimwe kirashobora kwanga mbwa byose ntibizokwanga. Kimwe nimba tsanza ari kiri kizokunda. Umva meni yanyu muri kiro kibanza. Yes, abantu b'Imana bashariho. Si bose baheze babaye nabi. Hariho beza bagihari, hariho beza bagiterana, hariho Imana yibikiye. Murabonizira ko nawe uri mu numva meni meze neza muri kiro kibanza. Haleluya. Haleluya. Vugira kuri ayo magufa. Vugira kuri yo situation. Irabanzima. Kuko byahimba Imana yuko ivyapfuye ibizura bigasubira kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Ikindi kintu shaka turabira hamwe nuko aya magufa yari yarabayuko bahoze ari abantu. Ugiye gusoma hepfo kumva uyu mwanya tuza kwasoma biravuga ngo nuko bavamwo ingabo zikomeye. Numva mpimere karambwa ngo ndakubwire ngo indani muri wewe harimo umusirikare akomeye, harimo ikigatanya gikomeye. Kumure pete gishobora kuba kimeze nk'aya magufa mugabo kibwira ijambo ati wakigatanya uryamye muri jewe canke wapfiriye muri jewe, subiriwe muzima mu izina rya Yesu. Buri muntu wese arafise ikigatanya mu buzima bwiwe. Tukavuga ikigatanya ngo ni gikorwa gikomeye, ni umutima ukomeye, ni yerekwa rikomeye, ni Imana yashize muri wewe kidasanzwe kizo ku difference n'abandi. Ico kirahari muri wewe. Niwemere ko ico kigatanya kuma kiryamye, iyo ntambwe yivyure iri muri wewe isubira itontome mu izina rya Yesu Kristo. Vuga atari ntambwe iri muri jewe. Cyane gusa hari ntambwe iri muri jewe. Cyane gusa hari ntambwe iri muri jewe. Urazi iyo ntambwe ndiko navuga n'umwami Yesu. Urashaka kufise Yesu mugabo biratubwira ngo bari mu bwato ngo ari ku mwami Yesu aragize iki yari asinzire inyuma mu bwato. Nico gituma bagize ivyago, bagize bagatakaza ivyizigiro, bagafata ibyo barifise bakabita mu mazi kubera yuko intambwe bari kumwe nayo yari isinziriye. Amazi canke bagiye kuronka impore bigenze gute nuko bagiye kuvyura intambwe. Cyo tumana abantu twakubwira vyura iyo ntambwe iryamye muri wewe. Muvyure Yesu ari muri wewe. Ntukamwemere. Yesaya 62 anungiye kudangiriza. Hamace tuvyura iyo ntambwe iryamye muri twebwe gisubira itontome. Haleluya. So muhere ku murongo wa mbere. Usoma umurongo wa mbere gusa utusimbira ku murongo wa gatandatu. Kubwa Siyoni sinzocereza. Kubwa Siyoni Imana kirakubwira ko Siyoni ni gisagara c'Imana. Murazi ko turi bisagara vyubaswe n'Imana. Birivuga ngo ikintu cyose gifise uwacubase, ariko Imana niyo yubase ibintu vyose. Mu yandi majambo turi inzu zubakwa n'Imana. Turi bisagara vyubaswe n'Imana. Vuga ngo igisagara cubaswe n'Imana. Uti igisagara cubaswe n'Imana. Haleluya. Kubwa Siyoni sinzocereza. Imana avuze kubwawe sinzocereza. Oh. Musongeza bivuga ngo because I love Zion. Because I love Zion, I will not keep still. Sinzocereza kubera ko Imana igukunda. Ntizocereza kubwira iyo situation. Itirikira gusaba gusa kanguka wowe nyene ubwawe. Vyuka wowe nyene ubwawe. Kiri tuvuze kuri iyo situation. Avuze ngo kubw'urukundo agukunda ntazocereza. Ntazobireka ngo bigume uko biri. Ndiko ndabona Imana imanutse gutabara ubwoko bwayo muri kino kibanza. Ntazobireka ngo bigume uko biri. Sinzocereza ahubwo ku bwa Yerusalemu sinzoruka gushitsa aho ugutsinda kwa. Wari uzi ko Imana ikeneye kubona victoire ya, wari uzi ko Imana ikeneye kubona gutsinda kwa, ngo kugeza aho ugutsinda. Imana igiye kuguha gutsinda intambara zose uri kurabamwo. Imana igiye kuguha gutsinda ibigeragezo byose uri kuraca. Imana igiye kuguha intsinzi. Kuzoseruka nk'uko umuco n'agakiza kaho kamera nk'itara ryaka. Haravuga nk'uko umuco useruka. Gera ku murongo wa gatandatu. Ewe Yerusalemu, size abashibamye hejuru ku nzitiro zawe. Ninde abashizeho? Haba n'abamarayika bacu. Numva amene yanyu kibanza. Naho bazoceza ku murango no mw'ijoro. Yemwe
yemwe bande abibutsa uhora ibi birabacwebe yemwe abibutsa uhora harabana afite bibutsa uhora muri kino kibanza harabana afite bibutsa uhora muri kino kibanza iri ryo jambo rya yemwe abibutsa uhoraho nimukaruhuke ku murongo w'indwi kandi nawe ntimwemere ko aruka gushitsa aho azovzurira iri festival kugeza azosubiza ubuzima kugeza aho azozurira Yerusalemu akahindura ishimwe mw'isi. Wow, kugeza aho guhindura ishimwe mw'isi. Yerusalemu sahanu n'abantu azohindura ishimwe mw'isi. Imana ikeneye kuguhindura ishimwe ryayo ngaha mw'isi. Iyo wahindutse ishimwe ry'Imana mw'isi abantu barakubona bikabatera gukunda Imana atacuvuze. Umuntu arakubona bikamutera kubaha Imana akubonye gusa atacuvuze. Hari ubutumwa butavugishwa amajambo. Iyo twakitse amashimwe y'Imana ngaha mw'isi tusiga ubwacu twakitse ivyeti ama epite ubutumwa bugenda abantu bakubonye babona message abantu bakubonye babona urukundo rw'Imana abantu numva meni yanyu muri kiro kibanza biswa ngo Stefano abariko aramutera amabuye bamwitegereye mu maso hiwe ngo arakayangana kwamona ngo ameze nk'umumarayika. Yumvira abapagani baragize yerekwa babona umuntu w'Imana asa nk'umumarayika uyari yamaze gucika ishimwe ry'Imana ngaha munose. Iyo niyo miso Imana ifise hejuru ubuzima bwacu nuko iduhindura ishimwe ryayo. Numva ameni yanyu muri kino kibanza Yobu yari yaracitse ishimwe ry'Imana ngaha minose. Imana ibwira Satani irambwira Satani uvuze ngo uvuye mw'isi nimba uvuye mw'isi wabonye ishimwe ryanje Yobu aho uvuye hari umuntu yitwa Yobu wabonye urya n'ishimwe ryanje. Imana yari imwishimiye Imana yari yumva yo mwirata yari iratiro ry'Imana. Satani aterega ari nishimwe kubera ivyo wamuhaye twese ko ivyo namuhaye ni kubera icyari ni kubera ico yamenye ni kubera ico yakiriye muri we ati nyemera ngenda bimwaka turareka guma arishimwe ati genda. Iyi Imana itaza kuba yishimiye Yobu yari kwemera ko Satani aza kumugerageza kandi Imana yabizi ko azokora azofrapa for mugabo ati nubwo Yobu hazoba ari kukanyuma Yobu ntazo kwigira anyihakana Yobu ntazo kwigira antetereza. Babwiritse ukuri ntituzotetereza Imana. Umva ameri yanyu muri kino kibanza Imana dufise nk'ivyizigiro vyayo vya nyuma hano muri inosi idufise nk'ishimwe idufise nk'abantu yizeye batazoyikoza isoni. Mwabako ntimugakoze isoni ma mwabasoni ntimugakoze isoni ma murindire nivyo abandi bose vyogenda neza murindire namwe ivyanyu biri mu nzira kandi iyo bize numva ameri yanyu muri kino kibanza bizoza ari vyiza cyane kuruta ababitangiye. Numva ameni yanyu muri kino kibanza kugezaho Yerusalemu azohindura ishimwe ryayo ngaha mw'isi. Bicika umuhigo wawe kubishimwe ry'Imana ngaha mw'isi. Bageze kuri bavuga ati oya hari umugabo twahuye nabona ari ngiye kugarukira ko yaruka gusohoka mu gasho bari bamushimye imyaka 21. Mugabo Imana ikora igitangaza ku mwaka n'amezi 6 basubira mu rubanza basanga baramurenganije baramusona. Niwe nagiye kuraba Igitega niba dushinga intahe arambwira ngo ngeze mu gasho kwara mutama yambwiye ngo kwumva yinjiye yakijijwe bamubeshe hanyuma aramubwira ngo nguru mukizo ngo ntabakizwa babaho. Uyu muntu aramubwira ngo nimba atabakizwa bigeze ubona jewe ngiye kuba mbere ugiye kubona nije mukizwa wa mbere ugiye kubona ati ugira wowe uzo butandukanye n'abandi ate n'abandi bambwira gutya toya je sigiye kukubwira ngo ubyizere je nakubwiye ngo ubirindire uzobibona. Hama hageze ko asohoka haramwasi mutama none warafashe umwanya uranyiga urandaba ati narakuravye wasanze gute noba ndumukizwa wa mutama aramwitegereza mbwara abantu ntumbazi y'ubwenge babukura nta kintu nakimwe ashobora kuronka asobora kumucinja ntashobora kumusanga manyanga abandi yababonamo yabona umva ivyo amubwiye kwa rukuri nta kintu nakimwe ashobora kumuronka ko urumva yoshobora kumureka
mbwa aramubwira kuri akamaramaye ngo mbwa nta mukizwa afungwa ego ivyo wambwiye n'ukuri mbwa rofete ko waje ngaha warafunzwe umva ntiwera uravyumva wow yarambwiye ati gihe umuriro waka hajya muri rya bohero rya Gitega ati hari umutama ati yakunda Imana ati umutama ati ko umuriro wadutse ahantu nyene baza gusohokera ati abandi bagerageza gucari abandi urumva nyene bibintu byinshi ati umutama ati atora Bibiliya ico kintu naragikunze ati atora Bibiliya abonye atari buje ati arasemera ati yemwe barokore muri kibanza nimuze dushima Imana kuko Yesu araje kudutwara iwacu bamwumvise hari abarokore batigeze bamwumva babane barondera ingene bakiza amagara yabo ngo wamutama atora Bibiliya haleluya ngo atarafukama ngo bamusanze yapfuye afukamye afise igitabo c'Imana mu minwe wow iyo wahindutse ishimwe ry'Imana ngaha muri nosi n'urupfu nago ntirunyiganyiza ukwizera kwa kuko uviza kubaho ni Kristo gupfa ni nyungu kubaho ni Kristo gupfa ni nyungu nta kintu kimwe kiguhagarika nta kintu kimwe kunyiganyiza hasi wacu nitwamara guheza kubishimwe ry'Imana ngaha muri nosi tuzotaha iwacu kandi iwacu ni heza cyane kuruta igisagara cya mbere ciza kiri muri nosi numva meni yanyu muri kino kibanza aho niho twiteze umukiza muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana haleluya tuzishimira kunesha iyi si yamarira Imana izaduhanagura amarira tuzishima ibyishimo by'iteka tuzibagirwa ingorane zose n'amarira yo muri iyi si mbega umunezero kubana n'umwami wacu Yesu nimureke ibyaha byanyu bita sababuze ijuru akira Yesu umwanya wawe n'uyu tutaritse ibiganza byacu uracyafise umutima wo guhimbaza no gutazira Imana muri wewe urukundo rw'Imana racari ubuzima muri wewe imigendane y'Imana ubusabane biracari bizima muri wewe gute bijanye n'ivyizigiro gute bijanye no gukorera Imana bite ibijanye n'urukundo ukunda bene data ico bacarapfuye cyose muri wewe ukivugireko ijambo ry'ubuhanuzi dutaritse ibiganza vyacu rebo shakarabasate rendete kosharabasata turagwahetsubero mwami Imana yacu kubw'ijambo ryawe Dawidi yavuze ngo ryaravugukiwe ibiheta ngabonzwe ndasenze mwami Imana yacu utwumva kandi usobanuke ubuzima bwacu ongera usubize ubuzima ikintu cyose cyapfuye mu buzima bwacu konge twa experiment kanguro rimwe twahoze turimo mu bihe bya kera aho mwami Imana yacu hambaye umwitwariko wacu ari wewe ivyo turondera ku murango no mw'ijuru ari wewe ikidutwara umwanya munini ari ubwiza bwawe icyo dushira ku mutima wacu cyane kuruta ibindi hari ijambo ryawe twamige tuturimbura ku murango no mw'ijoro Mana yacu kwizego subiza ubuzima ikitagira ubuzima mu buzima bwacu maze mwami Imana chongere kizuke n'izina rya Yesu Kristo mwami Imana yanzu hambaye bidushoboze kwegukira bidushoboze kuba bidushoboze kugaragaza Mana yacu kwizegwa icyo wewe Mana batuzanye hano mwino si kugaragaza uzobukoze mwami Imana ndavugiye ku magufa yumye ku mupapa ku mumama ku mukobwa ku musore ku mwana umuntu wese ari muri kino kibanza Mana aje kwizegwa icyo ari cyo cyapfuye mu buzima bwiwiwe
kigira ubuzima ubunyene mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Maze mu Imana bahindura ishimwe ryawe hano muri nosi uzobukoze, natwe ame tugushimwe n'icubahiro, tukomeye amasi menshi tugushima kuri Imana dukunda kandi twitwareka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.